bakunzi b'inyishu media reka ndabaramutse kandi mwama muvuga ati iyo tugiye iyo tubonye umuntu agowe cyangwa umuntu akenya dufise cyo gufasha ntitubabarira hava ntitubabwira hava ariko uyu munsi twafashe urugendo runini yinya aha turi ndi kumuzinda aha kumuzinda turiko turagenda misoko rero tumaze kuba turiko turagenda tugiye kurabyarazwa ukuntu bigura kugira ngo dushobore kugurira umuceri n'utundi tuntu two gufungura umuntu yasumye hari umuntu rero ibiharage tubazi biharagira hinge turabiharage byo vyiza vyakinure umuntu ashobora gufungura karara vyuha kandi tumurabira vyiza cyane gusa rero jewe rero je sinze gucira rero je ibiharage ivyo ni kinure mugurisha ngaha none yereka nta gitwegeze kirimo ugurisha ngaha ni bitatu ikiro waheruka gusuma kera je none twashaka n'umuceri murafise umuceri twaguriye hari yefu ngo turabe nga hari n'umuceri tumushorere uyu mumama nyene mere rero mbwira rero ibi baragubiriye yuko atangora nuba wavuze n'ibihumbi bitatu wavuze n'ibihumbi bitatu byubiriye urarura byibuha kwe ikiro nikuga ibiro 10 ibiro bitanu 15 ibiro 15 ibihumbi 15 ku biro bitanu tugura bitanu nyene uratwongera we pima ibiro bitanu none ko twebwe twe ntakagura ngaha kaguni hari hakamajana 5 canke kigiro shyira mu kamajana 5 kasenkisa rero murabona twashize vipi brother wewe uri umuntu wo ngaha nyene none ibiharage ko ino mbona bizimvye kandi tubona ari mu kimiro kandi mu birima cane bimeze gute twe tubona biza uko nyene ivyo muba mwarangoye namwe cyane ivyo muba mwako byo barangoye newe usanze ukora akazi gake hano mu isoko uri umuyanga yanga mu karani uraterura ibintu okay ndabona yuko uri umuntu w'umubogana mbe none akazi k'ubukarani biragenda neza yego buke dupimira ibiro bitanu oya 5 kilo ni sawa sawa aba mama rero bo kumuzinda barashwashwanutse rero ngaha rero turi kumuzinda ibiharage murabona nirya nawe gusa birazimvye rero ko birazimbutse kandi nagiye no kubera mu birima nagira kubera mu birima none ibi biharage namwe muba mwaranguye tuba twabiranguye pima neza je sinze gusoma umunzanire turakwigisha nyakuba na rero ni hatari ni sawa tante ntavuga shirako tura Mayiro raba umuntu nava ducamwo raba naducemwo kuko bavuga ati wabona amahera ni kure akaje no munsi urabona ibintu by'ubustari biyemwe mu je na ibiharage nkuko Mayira yavuze ati twari umuntu twama dufasha turabe pima neza mabuja turabe safe kombya aho gica mbere onore zako gato ya mabuja rezako rero nyongera twongere oya nawe munyagatwa biwaje oya nawe ongera gato base ongera base nk'umukiriya ega umukiriya n'umukwe nyene none nta nkumi ufise wewe kazo ovens uje suyi wawe uje ufise imisori ibiri murandonderera bakazana ngene mu baby oya okay nangaye rero 15500 kubera agasashe okay rero abantu bo kumuzina ndabona ni sawa we uyu mwana wawe oya acha yiruka sound jumbo kandi mwafashe namba ya gatambara na oya ni bon uri mu kazi 5 ibihumbi 10 habuzemo ibihumbi bingahe basi habura 5500 kubera kana gasashe ibiharage ni 15 agasashe kamajana 5 tura rero sindabagarura murakoze urashushe abwo tubace tugura umuceri oya mbo twaje kubashorera none reka tubashorere kwanza
urumva ko vyose inde kumushikira ko nyene mwabigenjeje ntituraba umuntu twewe tubonye acangamutse gusa adafise amakodi mu mutwe nka wewe sivyo none ubanganye ku muzinda mbanga ku muzinda nyene nzoza kugushorera kwe uzoza kunshorera umwana w'umukobwa w'umuhungu ni wamfise muzondondera umukaza gosha abakunzi ba INYISHU MEDIA hama uno munsi nkuko twatanguje ikiganiro tubabwira nta bintu by'ubustare twaje gusuma ariko turabatumwa nuko twavuga na makodi dufise na bustare usa twashize pembeni mama ndabona mabuja nanga wewe ndazana ama freshere ni saa ujana 3 none ko mbona wose umengura oya ntusa tugura ibiro binga bitano nyene gura bitano nyene kugwa bicebwa ku ma 30000 kuko bambwiye ati ngure umuceni biharage bigo mu ma 30000 rero tuguma tuje gufasha mabuja ndi igikorwa c'Imana nyene turafasha umuntu na kuno tugabanya makeya ni mugabanya uyo nawo mengo ni numeze neza sana tugire kuri unyene eka tugure ibiro bitano ngaba basi na kibazo ibiro bitano naco none akumzinda ndabona umeze neza kweri mu maso sigose umunzane urabona neza Maire tora mike rero ngaha ibyo turiko turababwira rero murabona rero ngaha aye umuceri kandi uyu muceri ntibazabasha uwo muceri bawita gutemera uwo muceri bawitwa buzosi kazosi niwo mwirimira cyane mwaranguye turangura je gusa rero narinzi yuko uvuga mu ngo microphone zivuga ega simibafre turabona wewe kuri mukarani twebwe ngaha turavyiterurira je sindaguhumva nwazi byanga nta kundi ndahomvye zo hanyuma nangahe rero byose hamwe iwabona amahera ni kure mu 34 34 bahe 34 Sabu 32 mbe ni 32 oya 19 na wagomba ducemo kwe kagure cyaturabiyeruriramo kagure zana ka 5 nkaka baduhaye mwibiharage uyu mujama n'umukarani none mani wewe udutwajije tuguhangahe none kwari dukeye muraraba yo bikwiranye nyene abari yo mu none kukomeye wewe wikorera kugeza ku biro bingahe ku biro 90 ibiro 90 wewe bahi ivyo vyeme urakomeye kabisa je rero nerura nk'inkoko oya notera nka kujya nyene nterura ibindi bintu uraza uyu hora umubona ateguye ngo uyu no kandi ntibabesha kweri bahe wa 9 uyu jawonga ni nk'ibiri jana none nta kibazo mugira wababonye babandi uberero none nta kibazo mugira mu mugongo oya dupimire turaba daba kurege oya nta ngorane shira ko ndabonora mugabo umengura inyuma uri nyuma regera neza aho warudutwaye amagarama kandi ari umuceri harimo nkirushe nka zibiri ubu ni sawa biro bingahiga yemwe ibiro 5 ni sawa birakwiye 5 none sawa ari 11 vyirabura rakwiye maze neza twe ku maraso muzani wawe none ko bavuga ngo umukiriwa n'umukwe urafise inkumi nzoze kugushorera ndazifise zibiri murasa mube musariko sinze sanga mu asa na papa wiwe sinokwemera mu amahera fata kamera yawe
abakozi b'Inyishu Media ni hatari rero twebwe ngaha twasitse ku muzinda kandi rero ni hatari twaguze ibiharage unaho turaguze 19 n'amajana 5 yako kagunira acha rero ni hatari turabigura iwabo n'amahera ni kure ebana ni Inyishu Media Inyishu Media sawa kweli kandi umuceri wawe umuta neza nico gituma twamushimye ama murakoze cyane wiyumvise gute kubona abahebi yake aje kugushorera Niyumvise neza kubera mu ntejeje imbere murashoreye yego twese turabarundi n'abarundi kazi rero ari umuntu yiyemeje gufasha umuntu ari hanze y'igihugu niyo mpamvu twaje kugushorera ngubu bacu ibiro 5 by'ibiharage hamwe n'umuceri cyo tutwara ku muntu amufasha wewe kubwiwawe umubwiye iki uyo muntu ari hanze y'igihugu umuntu ari hanze y'igihugu ndamushimiye kubera ni watumye mushorera sasa murakoze cyane uri kuriyumva mabuja aho uri hose wubahwe ugumane n'umutima mwiza ko ugiye utanze amahera avuye mu kindi gihugu ukaturungika twebwe abariko ateze iki abagateze igihugu okay murakoze cyane mahera tugende rero ujya umuntu adufashe tugende asi yo nga oya sama foto dutwaye abwo twaje kubashorera nico kintu nyamukuru no twongera ibindi biharage tugure vyaba ndi ajya wa undi nanye turamucisha amo nawe nyene yega umugishuje dui biharage oya bitano oya bishako mari ngora musibi mutano bibiri tubandanyiza ko imvura iguye igwa hose n'umubanya arashikirwa ibiro bibiri abantu ducemo mbwa ucudusha mu gashashe umva gute ga 5 oya zana ka 5 kuko nubundi tubisubirana hari nazara gashashi zana gashashi ka 5 gwanga ako ni 5 zana ka 5 zana kanye zana ka 5 zana imari zana ndagwa mahera ubu konesere general wawe mu konesere je ndabizi kandi uyu barindiriye yagutwaze uyu none gufata imoto gusa ariko ari imbeho harakanye sasa rero
turaza kuraba uko bakunzi ba INYISHU Media cya hano ni kuri gahunda ni sawa mutaha ego amahoro no hano ni kure rero igikorwa twiyemeje gukora nka INYISHU Media to turagikora kandi Imana ibahezagire cyane abafana bacu umurya ari yuri yamukamayika naho mbona nikore rero bakunzi ba INYISHU Media ivyo twiyemeje no kuri two turabikora neza eka n'Imana ibahezagire mwebwe muguma mudukurikirana mwebwe mwemera neza ko INYISHU Media ari kinyamakuru citangiye abantu cyane abantu bagoye twebwe rero sinovuga ko turi intuma ngende ariko natwebwe turi muri yo nzira nyene twebwe turabakozi mudutumye ikintu turagikora n'umutima mwiza atanyungu irimwo cyangwa ibiki nibiki jewe nico benshi bankundira sino kwishira imbere ariko rero hageze yuko na jewe ngoma niyagiza vraiment aho ngeze Imana iri kwirandinda singereka agatima ko buryajya so iri kwirinjira neza mahera rero twashise twafashe urugendo hari umuntu ari hanze y'igihugu yabonye ikiganiro cy'umutamaraho asa nk'umuntu ajya ahantu hadashimishije kandi ndibaze baruye mahera nuje nyene okay urumva adafise icyo agira iki rero yashimye vuga ati ujya mutama jewe inkuru yiwe ankoze ko nukuri urumva numuntu akora hanze y'igihugu ntiyashimiye ko tumuvuga izina ariko ni vyiza yuko dushika ku kintu yarungisa amahera simeze nka baba handi batavuga n'amahera yarungisa $500 nimwe ibihumbi 380 rero yavuze ati mbere yo gushikayo kwanza mutwara ubunani hama mubaze rero twashitse nkuko mutubonye ibajya kabiri ya gatatu kwanza kuko rya mbere twaraje kuraba location yo gukiniramo filme toce tumubona ubwa kabiri naho amahoro mutama amahoro amakuru umeze neza yego babona twaguteye icyo bita surprise twaguturumbukiye kabisa niko novuga utama ni sawa ndababona yahamurira muvuga make natwe tuvuga oya nokije ndanezewe kandi swa kukubona yego cyane bo sasa rero reka tuyage ikintu cyambere cyatumye dushika ngaha hama imbere ya byose mutama uyu n'umuceri wawe twashimye kukushikanira ngaha uravye ufungura uravye ukuntu byo gufasha muri no misi hama nibi nibiharage ivyo nibiro 5 by'umuceri hamwe nibiro 5 by'ibiharage imbere ya byose kugira tuyage bishikane kwanza mu nzo ndazi ko bigoye cyane hama abakozi ba INYISHU Media je mubonye x-ray bahebi yake shitse ngaha nishike kuri tele ubusare je ndabushira pembeni byo gukina amafilme n'ibindi ndabishira pembeni ngaho ndi mu gikorwa cy'Imana yanumye cyane nza gukora rero uno munsi nashimye kwishikira kuri tele turi kumwe na Maeri mugabo nashikanye kwanza ubutumwa kuko ari ibintu byinshi cyane nkuko nabivuza ati bwa mbere ari umuntu yashimye gufasha ari hanze y'igihugu yashimye neza na neza kuvuga ati ngo dushikeyo kwa mutama rero twashiseyo rero imbere ya byose Maeri wogira ukata kwanza kugira tumuramutse neza mutama